mbega Saint Valentin niki kuri wewe? Turabizi no turi kigenekerezo ni irya 11 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka wa 2025 nkuko tuba dusanzwe tubizi. Turabizi yuko buri gihe buri genekerezo rya 14 ni le 14 février nimba nibeshe ni igenekerezo rya 14 haba hariho umunsi mukuru wahariwe abakundana. Haba hari umunsi mukuru d'ailleurs ibindi nimwe mubizi. Rero nshaka ko mumbwira mbega uwo munsi mukuru wahariwe bande n'umunsi mukuru nyabaki? Mbega koko Saint Valentin ni iki? Saint Valentin yo kuri wowe ukura dukurikirana ni iki, ivuze iki kuri wewe? Saint Valentin ndahumva Saint Valentin mbega ni iki kuri wewe? Saint Valentin iravuze iki kuri wewe? Gwe mutwa kura kuri 67 ubusabune 67 300,000 muze mutwa kura ndetse no ku rwego rwa Facebook mutwandikira kugira ngo mudupartage mutubwire kuri wowe Saint Valentin yakira nk'iki, uyifata nk'umunsi umeze gute? Mbega n'ubuhe buryo bwo kuyifeta, n'ubuhe buryo bwo kuyihimbaza? Mbega ni ya jewe naho ni ya twese, ni abarundi twese, ni ya gute? How PJ Classic FM ano? Oh la la, yamaze kugenda. Allo? Mahoro. Ego mwaramutse neza? Ego. Ninda twakuye ari he? Ninda twakuye ari he? Ntacyo tumanaja mbyino ibubanza hano bita ku Nyomvyi muri komine Mpanda. Ego kuri wowe rero mbega Saint Valentin ni gute? Saint Valentin itahura gute? Ego turameze neza. Saint Valentin niki kuri wowe yakira gute? Turiko turakurikirana gose. Umusaza ndimo ndamwibariza ati mbega Saint Valentin yakira gute nawe uyibona gute? Ku ruhande rwawe Saint Valentin ni nk'umunsi nyabaki? Harimo urabwira ati je mbabona nyine nta birenze, ati nta bikavyo nta bintu vya grave. Ubwo rero nawe Saint Valentin uyitahura gute? Wumvise Saint Valentin wumva gute? PJ Classic FM ano? Hello. Oui, mwaramutse neza? Mwaramutse. Ninda twakuye ari he? Ni Venice mwe mu Kigobe. Inde? Venice. Ego, intererano yawe. Urabajije ikibazo ngo Saint Valentin ni iki? Ego cyane. Saint Valentin akeshi iba ku bantu bakundanye. Ariko naho tuyiharura ngo ni ziga le 14 février. Ego. Bijya sivyo burya umunsi w'abakundanye n'ubaho iminsi yose. Umugore wanjye ndamuha agaciro iminsi yose. Bijya nta nifana nzamugurira uwo munsi nzamugurira iyindi minsi nta ngorane. Kugira ntave yitiranya. Ntagume yitiranya ngo ndamukunda uwo munsi gusa. Intererano yariyo anje. Urakoze cyane. Avuze ati kubwanje Saint Valentin n'umunsi nk'iyindi, baravuga ngo n'umunsi w'abakundanye ariko n'umunsi nk'iyindi, n'umunsi nakira nk'iyindi minsi kuko urukundo ntirubaho kuri Saint Valentin gusa, atari ku rukundo n'ugw'ibihe byose, urukundo n'ugw'iminsi yose. Ati je kuri part yanje umukunzi wanje umudamu wanje sinzona mugurira n'ifana kugira ngo amenye ko urukundo si urwa Saint Valentin ariko n'urwa mahiteka. Merci beaucoup, urakoze cyane tugukengurukire. Oh là là, merci beaucoup abariko baradukurikirana ariko numwanya rero kiyago mutubwira
mutubwira uko bimeze. Uwitwa Shani Boy ati c'est vrai niya bose bakundanye itwibutsa byinshi mu rukundo byinshi mu nkundo tuba twaciyemo tukanezerwa mu buryo buta olala. Ok, merci beaucoup. Ati Ange, c'est Valentine umunsi wahariwe umuhungu n'umukobwa bari mu rukundo mbere nabubakanye mu gihe bakundana barawuhimbaza. Merci beaucoup. Asante sana James Wenga. Uwitwa yari Simoni uwitwa Rakitich nawe nyine ati mwaramutse neza ndi Yves ku bwanje c'est Valentin ndayifata nk'umunsi w'umunezero ugire kabiri ku bantu bakundanye kuko umunsi wa mbere w'umunezero n'ujya munsi namusaba ubugenzi akanyemerera. Merci beaucoup. Uwitwa Theophilos nawe nyine ati c'est Valentin umunsi usanzwe nk'iyindi minsi. Ati c'est Valentin kuri jewe ntaco bivuze gikomeye atariko n'umunsi nk'iyindi cane. Mbega nawe uriko uradukurikirana ku bwawe c'est Valentin niki? Ku bwawe c'est Valentin niki? Mbega uyakira gute uyifata gute? C'est Valentin niki kuri we uriko uradukurikirana? DJ Classic FM allo. Halo? Mwaramutse neza? Halo? Oui, ati mwaramutse neza? Halo? Oui, allo, ni More. Oh la la, ntabwo turiko turumvikana. Atariko mbega na ku ruhande rwawe c'est Valentin niki? Mbega c'est Valentin n'umunsi nyabaki? Nubuhe buryo ukwiye guhimbarizwamo? Ni gute vyari bikwiye kugenda? Bamwe n'abandi ati n'umunsi usanzwe nk'iyindi. Mbega nawe ku ruhande rwawe c'est Valentin niki? Uyibona gute? Uyibaza kwiki? PJ Classic FM allo. Oui allo. Oh la la, ugerageza kugabanya ka volume kugira ngo dushobore kumvikana twese. Dushobore kumvikana twese. PJ Classic FM allo. Amahoro cyane. Ninda twakuye ari? Hello? Oui, ninda twakuye ari he? Sirase ngaha mu Cibitoke. Ego, intererano yawe rero mbega ku bwawe c'est Valentin niki? C'est Valentin tuzoyimbaza nyene nk'umunsi usanzwe nyene. Canke nibikuraba wewe uri muri urwo rukundo ho? No ndiyo nyene. Imana ishimwe cyane. Ti rero uzoyibaza iminsi isanzwe canke hari akabijya nkuko twumva ngo n'umunsi w'abakundana. Ya nyimbaro bagukunda uwo munsi wonyine aho biroba bigoranye. Yego cyane. Uroguma uko twari dusanzwe nyene. Merci beaucoup. Sawa. Urakoze cyane. Asante sana ati c'est Valentin n'umunsi nk'iyindi. Ati nimba vyoba bibaye ari wo gukundana kuri uwo munsi nyene gusa ntaco vyoba bimaze. Vyoba ari imfa gusa. Witwa Amos ati c'est Valentin kuri jewe ntacimbariye kuko imisi yose nico kimwe kuko nta rukundo ndimwe ariko nzorujamo. Niho naho nzomenya c'est Valentin nyayo. Murakoze Amos Gera Plaza. Urakoze cyane muri Gera Plaza. Ma brochette ati ma brochette Ange ndakwem oh là là. Oh la 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 yaragize ati Ange ndakwemera urabizi ariko byarakunaniye gushika ngaha kwa ma brochette ndagukubita kantu hama Ange kuri Saint Valentin ndayifata nk'iyindi minsi n'ukuri.
mabrashete jet ko nditegurira kuza vraiment don't worry ndahari sivyo witwa James ati n'umunsi uryoshe kabisa kubakundanye merci beaucoup ati ndi Titi c'est Valentine n'umunsi usanzwe undi Jules César ati c'est Valentine niki ngo ni ikintu kitabaho gusa umuntu wese bivanye uko ari Saint Valentin ayitegura bivanye nuko avyiyumvira Saint Valentin n'umunsi vraiment abantu usanga baryohewe bakisanga mu bicumuro byinshi pe kubera mudo kubera kariro kabari kanshi urakoze cyane mwaramutse neza ati kubwanje Saint Valentin ifata nka independence kubakundana ni nka independence bon mu buryo buhega Anodi Isa independence mu bakundanye mbega niyo munsi wo kwisanzura mbega n'uwo munsi wo gukora ibidakorwa uvuze kwisanzura ni nko kwikura munsi y'ivyari bikubangamiye canke bikugize gute mbega niyo munsi byukuri niwo munsi ga Anodi Isa ati mwaramutse neza ni Justin Ibuhonga Saint Valentin bisaba kunezereza umukunzi wawe ukamukorera akantu atazibagira okay asante sana uwitwa Vincent ati ni Vincent Gitega Saint Valentin n'umunsi nk'iyindi misi uretse ko abakundana bagomba kugira umunsi uri hejuru y'iyindi misi asante sana uwimana rero ati Saint Valentin kuri jewe ubwanje si umunsi w'abahungu n'abakobwa bakundanye kuko hari abavyitiranya ugasanga bariko bakora n'ibitajanye n'umunsi ahubwo n'umunsi wahariwe abubakanye kuko mu mateka y'umweranda Valentin yitavye Imana le 14 février cyane yavuye kubera abahungu n'abakobwa bakundanye bakundanye habe namba ahubwo yadize gusezeranya abantu byari bibujije ico ndico niko atavyi merci beaucoup ntavye abahungu n'abakobwa bahendana bibamwe bavangana merci beaucoup Lewisi witwa Pierre nawe yati Saint Valentin n'umunsi ubibutsa urukundo murimwo ariko uratandukanye n'iyindi minsi kuko iyo budatandukanye n'iyindi minsi ntiwari kuba umunsi mukuru w'abakundanye merci beaucoup David ati jewe Saint Valentin ndayibona nkuko ari bisanzwe ariko n'umunsi wabubakana yaba umuhungu n'umukobwa canke umuhungu ku wundi bivana n'ukuntu attention David aha nawe uradushi tu ngo ya muhungu n'umukobwa ngo canke umuhungu ku wundi ngo bivana n'ukuntu mwiyumvanamwo Seigneur Jésus mwaramutse Rodmine amahoro neza cane Yeremia mwaraye neza shimunda marembe yego cane mwaramutse ngaho muri DC turashimira Imana yego cane izeye ko ikiyago mwamaze mucumva ndagira nterere yego cane ku kiyago yego iyo umaze kumva Saint Valentin nka Yeremia ikintu cya mbere numva ndumva ko hariho umweranda yitwa Valentine kandi yabayeho uwo munsi rero itariki rukatoroje ukaba witiriwe uwo mweranda yabayeho yego nawe byamuranze ni iki gwari urukundo nanjye rero nka Yeremia ku bwanje yego mukuru w'imbazi uwo munsi mukuru uko ndavyumva ese ndotera ikirenge mu by'uwo mweranda yaba yarakoze mu bijyanye n'urukundo yego icyo ndaba kuba twubakanye tubanye gute ese noba ndamufise ku ruhe ruhara ndamukunda rero muri make rero haca haza urukundo kuba twubakanye ariko rutaza ku iyo tariki ruhoraho ego cyangwa uri mu rukundo mubanye gute yego cyane muri make rero bidusaba urukundo ruhoraho murakoze merci beaucoup yego
Asante sana Yeremia ati no kugendera mu makanda y'umweranda Valentino canke Valente. Simoni nawe nyine ati se Valente n'umunsi mukuru w'ikimenyetso c'urukundo. Iyo uri mu rukundo uramufata neza mu minsi isanzwe, ariko iyo uwo munsi ugeze utegerezwa kuvyerekana kuko n'umunsi udasanzwe. Merci beaucoup. Kwizera Dieudonné nawe nyine ati se Valente ni umunsi mukuru w'abakundanye. Urakoze cyane. Ani Antonio nawe nyine ati se Valente n'umunsi usanzwe nk'iyindi minsi, kuko nimba wari usanzwe uri mu rukundo umukunzi wawe ntiwomwereka urukundo uwo munsi gusa, kandi ku bwanje mbona ahubwo ari umunsi wo kugira gaspillage en plus, ni nawo munsi w'ibicumuro kubitwa ngo barakundanye. Aho ndi muri domaine y'abakundanye ariko nyene muri domaine religieuse, urafise ico utwibutsa. Murakoze, merci beaucoup. Wagitega ati kubwanje Rosemine c'est Valentin ni aba olala niyo abamaze kubakana n'abari mu rukundo vya nyavyo, barimwo olala babirimo apana guhendana. Ati akamaro ka Saint Valentin nakaye, akamaro nuko bikomeza urukundo kububakanye canke kubari mu rukundo vya nyavyo apana abahehetana. Ushizemwe n'inzigo tabahehetana izo mehese mani kurabe giza. Ati jewe ndawubona co kimwe n'iyindi misi gusa, hariho abakobwa n'imisore benshi bafata umunsi ko ari uwo guhura bakaca baja mu vyo gushurashura. Merci beaucoup. Aho yari Didas Bizindavyi Desire niyo ngabati n'umunsi usanzwe nk'undi kubera umukobwa muba mukundanye imisi myinshi, ariko uwo munsi siyo woza uruta iyindi misi, ahubwo umunsi mukundana ninumva niyo numva ubuhambaye. Merci beaucoup. Witwa Kim Tony nawe nyine ati se Valentin twije ubwanje n'umunsi w'abahungu n'abakobwa bakundanye, kuko baravyitirana baravyitiranya ugasanga bariko bakora n'ibitajanye n'umunsi, ahubwo n'umunsi wahariwe abubakanye, kuko mu mateka y'umweranda Valentine yitavye Imana. Twari twayisomye iyi. Merci beaucoup. Oh la 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 la. Urakoze cyane, merci. Witwa David ati Ange urapesheye, sinavuze abubakanye navuze abakundanye, yewe abahungu n'umukobwa canke umuhungu w'umugenzi wawe bivana n'ukuntu. Oya nibisa vraiment David ntutujaniranye, faut pas kutujaniranya David. Si umunsi wo kuvuga ngo nabagenzi, oya c'est Valentin pas umunsi wa amitié. Hari umunsi wahariwe wagenzi kesa so abakobwa canke abahungu ubugenzi busanzwe, ariko umunsi wa Saint Valentin wahariwe abubaka abakundanye urukundo rwa vrai. Umwenga umuhungu ku muhungu no na uratubesha. Witwa Theogene ati di Theogene Gihosha ndabemera cyane ndabumviriza misi yose. Umunsi wa Saint Valentin n'umunsi mukuru wabubakanye, aho umuhungu aha aga kado umukobwa ndabemera. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rero ko muri ko muravyumva ndabashimira cyane ko mandanya muduha intererano zanyu zigiye zitandukanye. PJ Classic FM, allo. Allo. Oui, mwaramutse neza. Urashobora kugabanya akaradiyo? Allo. Oui, ati ninde twakuye ari? Salvatore mu Busenge. Ego Salvatore, ntererano yakuyago cuno munsi. Yewe nasize numva ngo se Ego. nkabona nko ku ishure mbona abakobwa bariko barandikira abandi bacapa amashurwe ngo bariko bahereza abahungu bakundanya. Rero nanje sinabitahura, sinigeze ndabitahura. Bisigura iki? Asanza dushimira Apollinaire Gacibwenge. Merci beaucoup. Nayo nako ari kumwe natwe, Imana ibahizagire cyane. Merci beaucoup. Bona ko bazindutse ariko bavuga ati tuzindukana na The Sound of Happiness. Merci beaucoup Apollinaire.
Allo. Allo. Oui, waramutse neza. Yego turashima. Ninda twakuye ari he? Akwana Gerard mu Kinama. Gerard mu Kinama. Gerard kubwawe Saint Valentin ni ikivuzi iki kuri wewe? No kuvuga Saint Valentin. Yego. Muri rusange yari ifite isiguro nziza ariko abantu bobo nabo bayihaye isiguro itariyo. Yego. Uko Saint Valentin mengo yari mu mweranda mu ba Kristo Katoliki sinibuka neza. Nimba iyo bari byo ngira ngo mwonyibutsa ko iyo bari mu Katolika. Yari umweranda mu Katolika yari novuga ngo yarasanzwe. Ico gihe hari intwaro yamira canke banka ibi byo kubaka. Inzira yo kugwanya novuga ngo ibi vyigwirana ry'abantu. Okay. Ama rero wewe yubaka yaraganisha mu kinyegero abubatse. Abifuza kubana rukirisha. Okay. Uko nabibona igituma abantu babihaye isiguro itandukanye n'iyo. Yego. Niko mbona n'abamirimba usanga babirimo. Yego cyane. Kandi ikindi kintu naco byo kuri abantu bakunda nyine w'amaraso bakunda nyine apana byo gupaca mu mayira. Yego. Ariko ugiye kuraba ubu menga niyo kazo yuko nonana ku bakobwa n'abahungu. Yego kabisa. Ubaho cyane. Nico bituma utegereje kuba umunsi nka kujya guhimbaza Noeli, Pasika. Yego cyane. Umunsi mukuru w'abakozi Ascension na Assumption. Yego. Ariko urumva ibintu biriko bibana byinshi usanga ari ngo benshi bahatakariza ubuntu. Asante. Ni ukuvuga abana badateganyijwe baravuka ku munsi nk'uyu. Urumva rero n'impanuro umuntu yotanga nuko abantu babona babirimo nka ambiyasi bagomba bakatwikawusha kabisa. Akaba barabivuyemo. Yego bikajamo abantu bubakanye kuko burya kubaka ingufu nyinshi bisaba ingufu nyinshi nubwo kenshi na kenshi mpamvu mwari mukundanye ariko ukaba nk'umunsi mukuru nyine wo guserebura urukundo rwanyu kabisa. Yego. Sawa. Urakoze cyane. Asante sana waitwa Ndwaeza ati ni Reveille Sophonie Mombasa Kenya jewe jomona Saint Valentin n'umunsi usanzwe ikibabaza nuko abatwara imbanyi batifuza si olala. Merci beaucoup. Ati ange ndagufana we anzo kugurira imbombo kabisa ubawe cyane. Asante cyane kuri mwe mwese mwariko mugenda mutanga intererano zanyu bivanye nuko muba mugenda mutahura ku buryo ubu na buriya uko mutahura umunsi mukuru wahariwe Saint Valentin. Uko muba mutahura umunsi uko muba mumva nuko muba mubitahura uko muba mubibona. Ndabakengurukire cyane shimire mwebwe mwese mwariko mutwakura tugiye kuba ni novuga ngo naga surprise nari ndabafitiye nari nabateguriye aga surprise karenze uno munsi tugiye kuba turabira hamwe mbega vy'ukuri iyo Saint Valentin iki rero merci beaucoup mwagiye mutangiye ntererano zigiye zitandukanye ariko reka ndabaherera aga surprise mutari mwiteze tugiye kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Oui, allô? Bonjour. Bonjour beaucoup, mumeze neza? Ça va. Merci tous. Ego. Ça va très bien, Benam. Ego natumeze neza cyane. Naga surprise dukubise abakunzi bavyuka kare. Ah bon? Twari muki. Ça? OK. Twari mu kiyagore cacu turiko turayaga no munsi turi novuga turi 11 bientôt le 14 turabizi no munsi wa Saint Valentin. Rero twariko tuyaga bamwe bose batanga ubusiguro za umwe wese uko avyumva ku ruhande rwe ati mbega ku bwanje Saint Valentin ndayibona ukuntu kugiye gutandukanye. Rero ariko tugiriwe ibakwe ryo kubaronka kuri telefone canke kuba tubaronsa kugira ngo mudusigurire neza musigurire hari hamwe bibaza ati Saint Valentin n'umusoma ambiance Saint Valentin n'umusi wibi na biriya bigiye bitandukanye ariko ubwa mbere na mbere mwidondora abakunzi bacu bamenye ninde muntu bagiye kuyaga nawe ninde agiye kubayagisha. Murakoze jewe ni Beneda
ndayishimiye umusexologue ego ndabashimiye vraiment ko muntumiye muri iyi debasi baza ko mwayitanguye kuva kera ego cyane urumva sinzi rero ko gushaka yuko ndabasigurira hirimo mission n'icyo ari cyo Saint-Valentin ya nico twifuza kumwe wese afite uburyo bitahura kandi ugiye kuraba nta n'umwe ahurira ku buryo bumwe n'uwundi mwavuga ngo nuku uwundi nuku dushaka kugira ngo ni nka conclusion yo kugira abantu bamenye rayonnement icyo ari cyo Saint-Valentin mbega ni gute mu buryo bwiza bwo kuhimbaza aho tubona urwaruka rwinshi mega Saint-Valentin n'umunsi wo gukora ibitari bwigere bikorwa urumva d'abord merci cyambere novuga ni kubera Saint-Valentin yagira afata intumbero zindi commerciale igafata izindi ntumbero comme opportunité yo gukora ubusambanyi ku bakiri bato mugabo nko muri Aziya byagiye birafata intumbero yuko iba opportunité yo kugurisha ibintu amashurwe amakarte urumva abakomerisa bacekatiramo mugabo muri Afurika urumva n'akajagari urumva rigize muri Europe peut-être no mu bihugu muri Europe ni kubera ari igihugu beaucoup plus catholique urumva barabiserva mu bisanzwe umvo n'imvano y'umunsi mukuru wa Saint-Valentin n'umunsi mukuru wa Eglise catholique yego akurya duserebra Noeli n'uburyo duserebra abamaratiri b'Uganda n'uburyo duserebra donc umunsi wa Saint-Valentin n'umunsi mukuru wa Eglise catholique kubera Valentino yari umupatiri yego cyane yari umupatiri hanyuma Valentino yabaye umumaratiri baramwishe bivuye mu kungene igihugu yari ari muri deuxième guerre mondiale umwami yatanze itegeko yuko atamusore n'umwe n'umukobwa asohogira mariage kugira bose bagende mu gisoda mu ngwano yego rero uyu mupatiri aravuga ati jewe hagati yawe umwami w'umuntu n'Imana ndafise uwo nobeyisa gusumba uwundi yego ati rero jewe sinzohagarika kwigisha abafiance bitegura mariage n'abamariye bubatse kubigisha urukundo rwubaka bivanye n'uko Imana ibishaka rero inyuma yaho yarabibandanyije umwami yarabihagaritse haguma haza abantu benshi kwiga iwe ivyo kwitegurira ubugeni akigisha n'abageni n'abarimariye ikitusa ugasanga nuko rero icabaye umwami aca afata ingingo yo kumuca umutwe yego rero gutyo Eglise catholique après les enquêtes les témoignages icira mu kanoniza nk'umumatiri yapfiriye urukundo rw'abubatse yego donc rero urumva aho niho haje umunsi mukuru witwa Saint-Valentin urumva donc kuvuga n'umupatiri yapfiriye yabaye martinize azira urukundo rw'abubatse apana urukundo rw'abasohokana cyangwa abadetinga cyangwa rw'abadoresa cyangwa rw'abaseribateri batazi iyo baja donc n'urukundo rw'abamaze kwidesida kubaka n'abazokubakana yego abavuga ati turi muri procedure turiko turipanga vuba cyane turubaka yego n'imiburiburi abantu baja mu mugwi wa Saint-Valentin n'abafiance bamaze gushinga na date de mariage yego je nico nama nabwiye abantu n'abafiance bamaze gushinga date de mariage n'imiryango ibizi abonye bacaja muri kategori ya bamwe bigishwa umubano w'abubakanye yego urukundo rw'abubakanye sino abandi bose Saint-Valentin sigwabo ibi by'abakobwa baca bitwaza ababirundeza bashuga mami canke bashuga papi bamahera canke babamakado sigwanyu umunsi si wabo imenye ça c'est du vol qualifié ugiye gusaba umunsi mukuru wa Saint-Valentin
Valentin w'umugore amaze kujera umugabo mu rugo umunsi mukuru wa Saint Valentin w'umugabo amaze kujera umugore mu rugo umunsi mukuru wa Saint Valentin c'est pensé umaze kujera tavi wavuye mu maboko ya se na nyina akakuzako donc wamaze kudesida kuguha ubuzima bwiwe afite umunsi mukuru wa Saint Valentin ni w'abantu bakundana amaze guhana ubuzima nayo abagisohokana si umunsi mukuru guhana ibitsina umunsi mukuru w'abahanye ubuzima donc rero biraza yuko barya abandi bose babyitira ibiki ça c'est des vols qualifiés c'est de chercher des cadeaux alors que tu n'as pas mérité hanyuma ugasanga ni bimwe n'ibyo nko muri Canada woho ni umunsi mukuru mbere no muri leta bubahiriza kubera Canada ni guverinoma ishyira imbere umuryango urabyumva donc icyo gituma babishyira imbere ibintu bya Saint Valentin barabyubahiriza cyane kubera ni umunsi mukuru w'umuryango wa fete donc c'est ça en fait rero sino voilà insiguro aho umunsi mukuru wa Saint Valentin wavuye icyo gituma no mu masengero yose ujya munsi ni umunsi mukuru barawuserebra masengero katolike rero abandi barabihaye de connotation commerciale kugira abantu bagurisha ibintu abayindi abiya connotation umva abatari abakatolika babiprofisemo occasion y'uko kugira abacuruzi ya mbere kuri ico nyene Beni uno musi n'abamizima barawuhimbaza abakizwa barawuhimbaza mu gihe abandi beranda bataba babemera afete igituma bawuhimbaza afete duhimbaza umupatiri duhimbaza ico yigisha sinzi ko baratikaraza donc simbaka bahimbaze umupatiri kubera bahimbaza ico yigisha kuko ico yigisha amadini yose arakibamo sinzi ko cyose kuvuga gukundana umuryango kesa swa mu mizirima barafise urukundo baburubakana kesa swa mu baporoti donc ku munsi wa Saint Valentin duhimbaza umupatiri Valentino duhimbaza message yazize sinzi ko ubaske duhimbaza inyigisho yazize kandi yigisha nuze rero ku bajene ce n'est pas leur fête abajene no kwimenya gukundana ni bakundane mu bamenye yuko nibarashika muri kategori y'abari mu munsi mukuru wa Saint Valentin donc kibepe hajya rero abantu bakazogenda biga abakobwa cyangwa imisore kwigira ivyo bigira bamenye yuko bazo ariko barantisipa si vyabo vraiment babe clair ntibazogira umuntu aza kubabesha bibe clair ivyo bintu nuko vyagenze mushaka murazogenda mu bitoze no muri Église catholique les écrits sont là uravyumva donc c'est vérifiable sino nibaza yuko muri septembre muri septembre octobre kenshi muri octobre novembre havuka inda nyinshi z'ishushu zatewe muri Saint Valentin birateye n'iso jewe ivyo bitazi ko irya d'autres was nagize supervision ivyo bintu ugiye kuraba mu mahopito harabaye ama naissance menshi y'abajene ama naissance abajene benshi baravyaye biva za novembre beaucoup plus novembre hariho abajene benshi bavyara ugasanga inda bazikuwe muri février donc ugasanga umuntu n'ubuzima bwiyoshe bwononekara aciyaza mu mudogo aciyaza mu kubera iki yagiye kwantisipa kuba mu bitari gwiwe ivyo ataragera niho gusimba intambwe voilà kuva ku ntambwe ya kabiri ugasimbira ku y'icumi kuri escalier y'icumi uca utabuka cane vraiment ugasanga nuko voilà un peu ce que je peux contribuer c'est ça en fait murakoze cane Beni tubakengurukire cane kuri murakoze nizera ko abakunzi ba PJ Classic FM batahuye byinshi egosha nabo mukomere sawa mukomeze kugira ibihe byiza rero murakoze yego sawa dushimire cane ni Beni Ndayishimiye
akaba ari umwe mu ba expert bavuga ngo mu bijanye na santé sexuelle et la reproduction ubwo yariko tuyagira kubigiye bitandukanye twariko tumusaga ngo aduhe umuco kugira ngo tumenye mbega Saint Valentin niki bamwe n'abandi murafise uko mwabitahura bamwe n'abandi murafise uko mwari muvyumva ati Saint Valentin n'umunsi w'abakundanye ati Saint Valentin n'umunsi w'ibi n'ibi biriya nizere ko mumaze kuba mutahura nizere ko dutahuye ibigiye bikomeye Saint Valentin n'umunsi mukuru wahariwe abakundanye bubatse bari mu ngo kuko icumweranda Valentin yazize kuraganisha canke kwigisha inyigisho z'urukundo ku bari mu ngo n'abariko bitegurira kuzijamwo. Umve yuko bitandukanye cyane nawe uriko mbega uri kuno musi uritegura wowe uriko witegurira Saint Valentin mbega nawe usanze bikwerekeye mbega nawe birakwega uno musi hari umuntu aja muri relation nka bimwe tweko turavuga la fois passée muri relation y'ukwezi kwa 10 kwa kabiri konyene kugira ngo profite novuga ngo nk'iyo cadeau ya Saint Valentin mugabo yo ma Saint Valentin mwavyumvise umuco nizera ko mwatahuye ibigiye bitandukanye ati Saint Valentin umunsi mukuru hari wabakibirimwo abajone bumva yuko baracari ngaho ngo bakina n'imitima y'abandi si umunsi mukuru wo kumva yuko wo kuja gusambana reka tukivuge ariko n'umunsi mukuru wo kuhonovera urwo rukundo ku basanzwe bubatse wo kugarukana kandi canke kugira ico muyaze ko kandi kuri urwo rukundo aho yavuze ati bamwe n'abandi bagiye batandukanye bagiye bayiha insiguro zigiye zitandukanye mu bigo bitandukanye bagiyemwo nk'ubu novuga ngo bashatse gukuramo intérêt commercial avuga ati ngo badandaza amashugwe tudukete tw'utujambo twiza turyoshe mu ruhande rw'abadandaza harimo inyungu no musi ugenda kureba mu gisagara ca Bujumbura ugiye kureba bagiye atandukanye ni Saint Valentin mugu no musi ugasanga Saint Valentin y'uno mwaka wa 2024 uheze nuwo muri kumwe no mwaka si wo mugiye kuyisangira uwo mwari kuba 2023 si wo musangiye 2024 bigaragara ngo Saint Valentin si umunsi w'abariko barirondeza ariko Saint Valentin nuwo bamaze gushigikira urwo rukundo rwabo rwamaze kugira imfatiro rwamaze kugira aho rufashe. Avuze ati we mugabo yabikoze ko ubusisanguzi mu buryo abwimbitse mu bisanzwe hari n'ababirekerana uko kandi babizi bivanye na profit babironderamwo kuko hageze nk'umudandaza arashikirwa ico gishobora gutuma n'ukuri atakuvuga nubwo yoba abizi. Urakoze cyane merci beaucoup nizere ko jewe namwebwe twese twatahuye aho rero naho kwiraba nimbura umwigeme nimbura umuhungu mbega vy'ukuri nawe isuzume mbega Saint Valentin irakuraba mbega Saint Valentin irakwerekeye mbega urwo rugero rurimo ntabari umunsi wo kumva yuko no musi bamwe mu Rwanda kumenga n'umunsi wo kwirekura n'umunsi wo kwisanzura n'umunsi wo kwiheba umunsi wo kwataco wo kwima umukunzi wawe uko ataco wogira iki ariko rayonma mbega urwo rukundo rw'ukuri rurahari muri hagati yanyu. Ubwo rero nahanje nahaweho kwisuzuma tukaraba ibibereye tukaraba ndetse nibikwiriye ntituzosange twagiye mu byo mutazi cyangwa twisange turiko tugwa mu kwicuza mu byo tutigeze tumenya bavuga ngo uja mwishamba utazi ukaca inkoni utazi niyo mpamvu rero natwe dushimira cyane rero Beni ndayishimiye ku kiyaga duhaye ndetse nizera ko buri umwe wese yahimbawe n'insobanuro yaduhaye.